tugabana niwe mwana wa Mariya. Nico gituma imbere y'uko dushikira iteka ry'ubutumwa muri Ekleziya tubwirizwa kwishikana kuri Bikira Mariya, kwishikana kuri Bikira Mariya. Mawe Mariya, kare twishikanye kuri muvyeyi, kare twishikanye kuri Yesu Kristo umwana wawe, none turishikanye kuri wewe. Ngaka akaboko kakire kagumye. Uyu munsi murawibuka, umunsi w'ukuraganiro, umunsi w'ugukomezwa, umunsi w'ukuronka iteka ryuzuye nk'umutumwa muri Ekleziya. Ntushobora kuba umutumwa muri Ekleziya utari kumwe n'umutumwa mu batumwa ba mbere watumwe n'Imana. Mwaramutse Mariya, ndaguhaye ubutumwa. Hanyuma ati jewe ndi umusavyi w'umukama, nibibe uko ubishaka. Ntushobora kuba umutumwa muri Ekleziya utari kumwe na Bikira Mariya. Akira impundu muvyeyi Bikira Mariya, uhawe n'abawe wowe ngoro ya mutima mweranda, akarorero k'ubweranda wowe utunezereza shinguro ry'ubwuzure rembo ry'ijuru. Roza y'akayobera nyina w'umukiza, nyina w'umuremyi, inyenyeri yo mu mutwenzi, mugabekazi w'abatumwa, mugabekazi w'abakristu, mugabekazi utanduye igicumuro c'inyanduruko. Wowe mugabekazi w'abamarayika, mugabekazi w'abasokuru, mugabekazi w'abahanuzi, mugabekazi w'abatumwa, mugabekazi w'amahoro, mugabekazi w'abagenzi ba Yezu. Sangwa 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 impundu muvyeyi Bikira Mariya. Sangwa iteka watewe n'Imana, uragasangwa iteka watewe n'Imana, mwamikazi w'ijuru n'isi turagushemeza, mwamikazi w'ijuru n'isi turagushemeza.
utagira agahonzi muvyeyi mweranda rwose muvyeyi utamenye umugabo muvyeyi wavyaye udatyoye muvyeyi nyagukundwa muvyeyi w'agahimbare muvyeyi w'inama nziza sangwa 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 impundu muvyeyi bikira mariya Somebody
isi isagiriwe n'urukundo rw'umukama. Umukama yavuze rimwe, ijuru rirahagarara. Aleluya. Ku izina ry'Imana Data, Mwana na Mutima Mweranda. Orando Mukama. Wa mwese yereye kuri nyakubahwa Mutimana mukuru polisi wa Genero uduteye iteka muri ngoro y'Imana, bubahwa mu gisirikare muri polisi, inshuti bagenzi mwaje mugana urugo rwa Kristo, urugo rudukoranirije muri kano kanya mudutera iteka Imana mu biganza by'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Mwese mwiyumva gusumba mu buvyeyi bw'Imana, umuvyeyi wa bose, umuvyeyi wa Ekleziya. Imiryango y'abasirikare, imiryango y'abapolisi, mwaramutse neza wese. Kaze muri uruhongore rw'Imana ariyo Ekleziya. Twumva akaranga k'urwo ruhongore n'iteka ry'urwo ruhongore tumurikiwe n'ijambo rya Kristo. Abacorojwe amaraso merana y'igiciro ntangere kugira ngo batere iteka Imana, abafise ibanga kuva mu bitondo bukarinda buca, abumva ijwi ry'umukama, ab'Imana ivuga nabo bakumva kandi bagenda bagana uruhongore rw'umukama. Nimuze rero mu biganza by'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, akaba mbere n'umugabekazi w'abatumwa kuri uyu munsi mukuru w'umwungere mwiza. Dutere iteka Imana duhereye muri cya kibanza cayo, ya ngoro yayo, ya ngoro yihimbara Imana, hariho umutima n'ubuzima bwacu. Twishikane ku mukama wacu Yesu Kristo. Thank you.
umutwe yesu yabariye abayahudi ati intama zanje zirumviriza ijwi ryanje kandi nazisi byongeye zirankurikira ndazihawe ubuzima budahera ntizokwigera zipfa bisubiye ntawe uzozikura mu minwe data yazimpaye aruta bose kandi ntawe uzoshobora kuzikura mu minwe ya data jewe na data turi umwe dushemeze ijambo ry'Imana. Isinzi ry'abantu bahagaze bavyagiye imbere y'intebe imbere y'umwagazi. Ivyo ngo nivyo vyabonekeye Yohana, si indoto, nivyo biriko birarambuka muri kano kanya muri ingoro y'Imana. Murabe iri sinzi rigenda ryerekeza kuri rotari y'umukama. Iri sinzi ry'abantu rije rigana umwagazi w'Imana, ngo bama bakorera Imana ijoro n'umutaga. Abo ni bande? Bakora ijoro n'umutaga, bakora amasaha 28 ku masaha 28 badatora agatiro kugira ngo abarundi n'abakungu baronke amahoro. Ni bande? Ngo Imana igaheza igashira hejuru yabo ihema ikaba ibakingira. Nguko uruhongore rw'Imana. Isinzi ry'abantu bahagaze imbere y'intebe n'umwagazi. Nguko ubutumwa bw'abagize uruhongore rw'Imana, bama bakorera Imana ijoro n'umutaga. Nguko ubukomezi bw'uruhongore rw'Imana. Imana yonyene ishira ihema ryayo hejuru yabo ikaba ibakingira. Inyuma yo guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika, hariho dutangara gukora ububasha bw'Imana imbere y'ububisha bw'Imana y'ububisha bw'umuntu mu magara make yiwe. Inyuma y'umunsi w'ikigongo c'Imana, ariryo rero ritwinjiza koko uruhongore rw'umukama, abogejwe n'abacorowe n'amaraso y'umwagazi. Inyuma yo guhimbaza umunsi w'Imana, aho umukama yazutse aza agasubiriza umutima mu nda abatuma n'igihugu cose. Dimanche de la consolation, uyu munsi duhimbaje umunsi mukuru w'umwungere mwiza. Umunsi mukuru w'umwungere mwiza, umwagazi wa Pasika, umwagazi w'Imana kuri abantu b'icumuro. Amaraso y'umwagazi yasesetse agahanagura ibicumuro by'abantu. Abamesuye amakanzu yabo bakayeresha amaraso y'umwagazi, bikwije ubutore, bikwije ububasha. Niyo mashurwe mazima aterwa umuvyeyi w'Imana agahimbara eklesia y'Imana. Umwungere mwiza yigura intama ziwe. Mu gisomo ca mbere abatumwa
bari ku kivi bamenyesha inkuru nziza, bamenyesha iteka ry'uruhongore rw'Imana. Inema yamuka kw'izuka ry'umukama, inema y'irema rishasha mw'izuka ry'umukama itwugururira amaso ngo twihweze igihugu c'Imana, uwukwiye ishimagizwa, uwukwiye ubuninahazwa, uwukwiye icyubahiro ubu no mu myaka yose. Ndabifuje kumurikirwa n'ijambo ry'Imana, aricyo kimenyetso cy'aya matara mwacanye, kumurikirwa n'umuco wa Kristo. Ndabifurije mwese umunsi mukuru mwiza w'umwungere mwiza. Umunsi mukuru mwiza w'umwungere mwiza. Nitwumvirize ijwi rya Yesu, twegere ameza meranda, Yesu aturose ubuzima bwiwe. Twumvirize ijwi rya Yesu. Imbere y'intabarigwa, imbere y'ibitumva, murasome gatoya ijambo ry'Imana iyi nkuru nziza. Imari zariko ziraba hagati ya Yesu n'abafarisayo, intumva, intagenyerwa. Yesu arasemerera n'ijwi rirenga ati, intama zanje zumva ijwi ryanje, ndazizi, vyongeye zirakurikira. Yesu mbere asozeye ijambo twumvishe, amenyesha amamuko y'uruhongore rw'ubusho ahoza ku mutima kandi yama akingira. Ubusho uri ku mutima wa Yesu Kristo kandi yama abangiriye kugira ngo abukingire. Data niwe yampaye ubwo busho, data niwe yampaye izo ntama. Data kandi aruta bose, ntawe ushobora kuzimukura mu minwe. Jewe na data turi umwe, jewe na data turi umwe. Urwo ruhongore rero rw'umukama rwamuka ku mugambi w'Imana, ni rwa ruhongore tutyororerwamo n'amaraso ya Yesu Kristo. Ni wa mubiri wa Yesu Kristo, ariyo Eklesia yubakiye ku batumwa. Yesu ati, uri Petero, no kuri iryo buye nzokubaka ko Eklesia yanje, n'ingabo za Shetani ntizizoyisenyura. Urugo rwa Data, urugo rwa Yesu Kristo, urugo rwa Petero nk'umusubirizi wa Yesu Kristo. Yemwe ni murara, ndabivuze kandi ndabisubiriye. Urugo rwa Bikira Mariya, umuvyeyi w'Imana, umuvyeyi wa Yesu Kristo, akaba n'umuvyeyi wa Eklesia. N'urugo kuko Yesu yaduhaye Eklesia, aduhereza n'umuvyeyi. Nguyu nyoko wawe. Bikira Mariya ntaronka rero ico kibanza, ntafise ico kibanza imbere y'Imana na Eklesia, kuko umuri akugiriye neza, kuko umuri umusavye kandi akumvira. Akugirira neza kubera ikibanza afise imbere y'Imana, imbere ya Eklesia. Amizero ufise muri Bikira Mariya nuko ari nyina w'Imana. Ico cyonyene kirakwiye.
niwe nyina w'Imana. Umwana tugabana niwe mwana wa Mariya. Nico gituma imbere y'uko dushikira iteka ry'ubutumwa muri Ekleziya tubwirizwa kwishikana kuri Bikira Mariya, kwishikana kuri Bikira Mariya. Mawe Mariya, kare twishikanye kuri muvyeyi, kare twishikanye kuri Yesu Kristo umwana wawe, none turishikanye kuri wewe. Ngaka akaboko kakire kagumye. Uyu munsi murawibuka, umunsi w'ukuraganiro, umunsi w'ugukomezwa, umunsi w'ukuronka iteka ryuzuye nk'umutumwa muri Ekleziya. Ntushobora kuba umutumwa muri Ekleziya utari kumwe n'umutumwa mu batumwa ba mbere watumwe n'Imana. Mwaramutse Mariya, ndaguhaye ubutumwa. Hanyuma ati jewe ndi umusavyi w'Umukama, nibibe uko ubishaka. Ntushobora kuba umutumwa muri Ekleziya utari kumwe na Bikira Mariya, utari kumwe na Bikira Mariya. Twese turi Mukama Mariya. Umusore de Mariya sinzi icyo bavuga. Twese turabo kwa Mariya, turabo kwa Mariya, twese turabo kwa Mariya. Birahimbaye cyane rwose ko uyu munsi w'umwungeri mwiza uhwaniranye n'uko kwishikana kuri Mariya, kw'izina ry'ingabo zose, kw'izina ry'inyamiramabi zose, abari muri ngoro y'Imana, abari ku kivi ku kirindiro, abari mu Burundi n'abari hanze y'Uburundi, tuserukana iryo zina ry'ingabo, iryo zina ry'inyamiramabi, tukarishikana kuri Yesu Kristo duciye hehe? Kuri Mariya. Kuri Mariya. Mariya ari mu ruhongore rw'Imana, ruramutswa aho hose hari ingabo n'inyamiramabi. Nguwoza atwumvira ubumwe, ubumwe mu ngobyi imwe, Uburundi bwacu, ubumwe mu ngobyi ihetse ubudasa bw'imirimo turangura twese kw'izina ry'Umukama Imana y'ingabo. Sonera ubutari ico, sonera ico utari, ariko ari gabirano iza ikuza icuri, yuzuriza icuri. Sonera umusirikare, wewe utari umusirikare. Sonera umupolisi, wewe utari umupolisi. N'ingabirano idasa niyo urimo, ariko iza yuzuriza icurimo n'icyo washinze. Aho rero twakesha ubuvyeyi bw'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Wanashaka tuvuze tuti ari muri Ekleziya, ari muri Ekleziya, ariko si ukuvuga yuko ari yendagana abakatolika, kuko n'abatari abakatolika baramwivuga yuko bamusavye bagabana. Ngira mu mwarutse ngaha yashizwe n'umuyisilamu wuzura izina hariya muri Mosiyo, ati jewe Mariya naramusavye kandi ndakenguruka kuko yarampaye ataravye ico ndi. Mariya ari mu ruhongore rw'Imana, ruramutswa aho hose hari ingabo n'inyamiramabi. Nkubuza nagira mvuge Mariya ariko
ubwa mbere nk'ubu duhanura kugira ngo iterambere ry'imirimo n'ubutumwa bwacu kugira ngo bitere bice imbere kubanga amatwi kumviriza uwufite ijambo kandi iryo jambo aryubahirirwa kuko yarihawe n'abavuga kuri tawe ati icyo aza kubabwira cyose muragira igite mugikore respect commandement respect de l'ordre donné ariko muranyuma abasirikare ari hariye kugira ngo bakongorera ati icyo bakubwiye uragikora ubugira kabiri ari ngaho kugira ngo abone atudepasi kandi abone iyo turiko turaja n'ivyo bituranga bitubangamiye kugira ngo adusabire hanyuma tubone neza yegamananje aba bantu hari icyo bakoze yegamananje abantu icyo bakoze ubwira ngo mwarima ari bamubwiye ngo turabuze inzoga turabuze imviri ariko ça dépasse arabona igikenewe nta muvinyu bafise mwebwe bamariyana mwebwe mwikomeje abo kwa mariya muza bikomeje abo kwa mariya burya harabimva cyane rwose mu muntu ukamenya uwo muntu ubuntu bwiwe abugarukiriza kuri ntamenye none wamwigisha ugambo yose agerageza avuga ati wamwigisha nkunda cyane si urya mwigisha nyine itarirata mu buntu bw'Imana ngo wamwigishwa Yesu yakunda cyane nk'uko muri mwebwe hariho abariko barirata ati wamukunzi Mariya akunda cyane Mariya akunda bose none mwebwe bakunzi ba Mariya impanuro nabahaye kuri uyu munsi wo kwishikana iri jambo kwishikana aromenga rigomba kuturata ubwibone imbere ya Mariya ariko bavuze bati yishikanye mu gihugu bavuze ko bavuga bati yishikanye wenyine atawurinze kumushyira ku maboko mwishikane kuri Mariya atawurinze kubagiriza kugira ngo mwemange intege nke mufise imbere y'ibyo mwaraganiye Mariya ngaka akaboko kanje gafate kabugabunge ahandi naho muri yasezerano mwebwe ba Mariya muhava musubiramo mu mwanya turiyemereye kugamburukira papa ekleziya n'abarongozi baga saseridoti iryo jambo muraza kurisubiramo imbere y'ukugira ubumwe n'abari muri ekleziya ntushobora kumwirata kandi uri kuragambararira ekleziya uri kuragambarira ekleziya ntibikunda na gatoya ntibiba niho mvuga nishikana kuko ubwabo bwo n'umutsi ariko ababyeyi n'umubyeyi n'umugabekazi w'ikigongo mvuze nibaza yuko bitakivugwa nitwumvirize ijwi rya Yesu nitwumvirize ijwi ry'Imana nitwumvirize ijwi rya Bumwe iri jwi Yesu yasenere yasamiriza kandi arengana muntumva muntabona niryo jwi ekleziya n'ubu ibandanye isamiriza muntumva muntabona cya kino kiringo cya none ni Sipiriyano Mweranda atubwiye ati s'il y a Dieu à se tromper dans l'église je préfère me tromper avec l'église plutôt que de garder la vérité sans l'église
uri Sipiyano Mweranda avuga ati ntabwo wanihetse nohitamo kwihenda hamwe na Eklezia hako jewe mfita ukuri uko kuri atari ukuri kwa Eklezia niko Sipiyano avuga. Ninde yababwiye yuko gutera amashurwe Bikira Mariya uriko ugaragaza ukwemera kwa Eklezia muri vya vyibukiro vy'umuco ari ugutuka Imana ari ugutuka Mariya mw'ijambo ryashikirijwe na Eklezia rigashikirizwa uri mu cicaro n'ikibanza ca Petero uri Petero no kuri iyo Eklezia nzokubakako Eklezia yanje n'ingabo za Shetani ntizizoyisenga. Ihega ryo jambo rya Kristo n'uruhongore rwa Data n'uruhongore kwa Yesu Kristo nk'umubiri wiwe n'uruhongore rwa Eklezia n'uruhongore rwubakiye ku rutare aribo batumwa. Iri jambo Yesu ariko arasangiriza ati amazanye zimumvije ryanje zikanyoboka zikankurikira nanje nkazihereza ubuzima. Nta muntu n'umwe ashobora kuzikura mu minwe ya Data kuko Data aruta bose aruta bose. Ni Eklezia mu bayuba izigama ibanga ryawe nka Pawulo na Petero. Ngeri ijambo nanje ngomba kubabwira kuri uyu munsi umwungere mwiza akaba n'umunsi uhimbaye ubereye wo kwishikana kuri Bikira Mariya ariko kandi akaba n'igihe kibereye cyo gushikana uburundi bwacu kuri Mariya. Igihe bamwe mbere uko bakina igihe kitoroshe ariko mvuga ati ni igihe cyoroshe kuba maze kwishikana mu buvyeyi bw'Imana. Ubundi kuvuga iki gihe c'amatora dushikana uburundi bwacu kuri uyu munsi w'Imana umwungere mwiza tukabushikana kuri Yesu umwungere mwiza ariko kandi bugashikanwa n'abagize uruhongore rw'Imana. Iri ngo Pawulo na Baranaba bashikiriza impanuro ati zigama ingabirano y'Imana. Ni Eklezia mu biyubaka cyane cyane amasakramento n'ukuntu ubumwe jewe na Data turi umwe. N'umuvyeyi wacu Bikira Mariya aguma atuvyara muri Eklezia uko bukeye uko bwije. Jewe ndavyibagiye ndabona yuko kundwi utorindira ukwezi kwa gatanu kwishikana kuri Bikira Mariya ku munsi kwishikana kuri Bikira Mariya bizobagirira akababo. Aho uri ku kirindiro jana na Mariya ugumu mwishikanako ndetse yuko aheza akagumana nawe ugume wibuka rya jambo rya Yesu Kristo ugume kandi wibuka rya jambo tutari kumwe cy'ubushobozi ugume wibuka rya jambo rya Yasawu iyo Imana itari kirarinda uburinda ariko arindira ubusa. Iyo Imana itari kurubaka umwubatsi aba ariko yubakira ubusa. Izigama ibanga umwe wese muvyeyi yabikijwe kandi azubazwa umunsi uri izina. Aho rero Jean Maria ariko wibuka urukiza muri Eklezia ce n'est pas la somme des chapitres que tu cites. Isomo ca mbere giti urukiza rw'Imana urukiza rw'Imana kandi urukiza rw'umwagazi. Ni igikorwa c'Imana gituma turabazwa mu mwijuru.
y'Imana n'umugore w'Imana. Abamariya ndabaye akaryo ko kwishikana kuri Mariya ni nyoko wanyu, ni nyoko, ni mama wa sacerdoti, ni mama wa ekleziya. Uwo mwishikanye ko ntazotete kuko niwe yabaye irembo ryadushikirije uyaramuzwa mu rugo rw'ekleziya. Niwe yibarutse Yesu kandi akabigira mu buto buto bwiwe atishira hejuru aririmba ati yibutse umusaza wiwe muto muto. Dans les militaires, dans la communion avec l'Église, et tout en étant prêt à donner tout ce qu'il a, comme la mère de l'Église a donné son propre fils. Trouve l'Église à Muriano, Murukondo Guzuye, Guzuye Ubumwe, no mu gushyira hamwe ibyo Imana iduha. Namba mu gipolisi y'abamariyo, namba mu gisirikare y'abamariyo, nta bukene buzohavugwa, nta kutumvikana kuzohavugwa, hari inyishu, nta bibazo biriyo. Namba mu gipolisi no mu gisirikare ata bibazo, ari inyishu gusa, uburundi bwose bwuzuye amahoro. Bikira Mariya umugabekazi w'ekleziya, dusabe. Vierge de Fatima, Mère de la miséricorde, Reine des cieux et de la terre, refuge des pécheurs, nous qui appartenons au mouvement sacerdotal marial, nous qui avons appelé à former la porte des pères. Aujourd'hui, nous consacrons de manière très spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte de consécration, nous entendons vivre avec joie et grâce à toi tous les engagements que nous avons assumés
par notre consécration baptismale et sacerdotale. Nous engageons aussi à opérer en cette conversion intérieure qui nous libère de tout attachement humain à nous-mêmes, à notre carrière, à notre confort, au facile conflit avec le monde, afin d'être comme toi, uniquement disponible pour faire toujours la volonté du Seigneur. Et alors que nous entendons tout confier notre sacerdoce à toi-même, très douce et miséricordieuse, pour que tu en disposes en faveur de ton redescendant salut, en ce terme décisif qui prête sur le monde, nous engageons à vivre selon tes désirs, en particulier pour tout ce qui concerne le renouvellement de l'esprit de prière et de pénitence, la célébration fervente de la Sainte Eucharistie et de l'office divin, la restation quotidienne du chapelet, l'offrande en ton honneur de la Sainte Messe, le premier samedi de chaque mois, en un monde de vie religieuse et austère, qui soit un bon exemple pour le monde. Nous te promettons aussi la plus grande fidélité à l'Évangile, dont nous serons toujours les messagers intègres et courageux, allant jusqu'à l'effusion de notre sang, si c'est nécessaire. Et fidélité à l'Église, pour le service de laquelle nous avons été consacrés. Surtout, nous voulons être unis au Saint-Père, à la hiérarchie, à notre ferme adhésion à toute directive, de manière à opposer une barrière au processus de contestation dirigé contre le magistère qui menace les fondements même de l'Église. Bien plus, sous ta maternelle protection, nous voulons être les apôtres de l'unité, de prière et d'amour envers le pape, unité aujourd'hui, et nous implorons de toi une protection spéciale sur le Saint-Père. Enfin, nous te promettons de conduire les fidèles conscients à notre destin une dévotion renouvelée envers toi. Sachant que l'athéisme a provoqué le naufrage de la foi en un grand nombre de fidèles, que la désacralisation est entrée dans le temps saint de Dieu, n'épargnant même pas quand notre frère prêtre. Sachant que le mal et le péché de faire de plus en plus sur le monde, rêve de confiance, nous osons lever les yeux vers toi, Mère de Jésus, notre Mère miséricordieuse et puissante. Nous osons t'invoquer aujourd'hui encore et attendre de toi le salut de tous les hommes. Ô clément, ô plein de piété, ô douce Vierge Marie. Amen. Amen.
Patiri Muheza mukatubwira neza na neza intumbero nyamukuru yatumye mutunganya kuno kwishikana ku muvyeyi wacu Bikira Mariya. Rero nuko bazereza gutunga ukwezi kwa Bikira Mariya, ukwezi kwa gatanu ukwezi kwa Bikira Mariya, ariko mukamenya ko abasirikare nuko mu kwezi kwa Bikira Mariya bishikana kuri Bikira Mariya bari mu bumwe kumwe n'abapolisi. Ivyo rero twabigera ku iteka rya Kiliziya, ariko kandi twabigera kugira ngo bitubere n'inguvu, bitubere n'ububasha muri umuvyeyi w'Imana ko dushobora kurangura ico igihugu cyadushinze, ariko kandi gihereza n'iteka Ekleziya umuryango wacu. Umuryango ukaba rero uzi neza yuko washikirijwe umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ego cyane Pati, muvuze ngo abasirikare n'abapolisi turiko turaraba mu ngoro y'Imana ku masanamu nk'abariko barabikurikirana kuri nombonesha kure barabona ko menga babonekamwo barabapolisi gusa. None abasirikare boba barimwo ko batari bambaye umwambaro baranga. Rero navuze yuko ari indinganizo y'umuryango, kandi muri ndinganizo n'umunsi yoza arubahiriza akaranga kamuranga, ariko akaranga tugashikirizwa n'abaturongoya mu polisi mu gisirikare. Twebwe rero kugeza ubu mu gisirikare ntituraronka uburenganzira duhabwa n'amategeko kugira ngo imanza nk'izi tuzijemo twambaye umwambaro w'igisirikare. Ivyo rero bikaba bwa mbere kubwo umutekano n'ibanga dushinzwe, kuko hagibonye umusirikare ari mu uniforme rimwe na rimwe usanga umenga biriko biratera ubwoba abantu, ariko bari harya rero wanashaka nibo benshi gusumba abanyapolisi, ariko barazi yuko umwambaro uniforme harya irafise ico yerekana. Ucumenga ni benshi nawe batanu bambaye uniforme mwijana batambaye uniforme, abo bambaye uniforme uje baca baboneka. Ariko nabwo nabwo nta muci ibere burya igihambaye imbere y'Imana si umwambaro, igihambaye imbere y'Imana n'umutima. Hajya rero nibo bari benshi gusumba, kuko n'urwo rubanza rwabirenganye mu gisirikare. Urumva baje baramuswa sibo boba bake gusumba abaje babaramutsa gusa nako kantu mugana ko nyene n'umwanya muto cyane ko turagahinyanyura. Kera niko byari bimeze, mugabo twebwe musirikare bavuze bati reka tubihinyanyure tubishire mu mategeko ku buryo n'abazobona baheze bagasoma bati aba bantu ntibiyadukije basanzwe bakora mu bijanye n'amategeko. Twubahirize umwe icyari, ariko kandi twubahirize n'amateka agenga uwari we wese mu kwemera. Kuva batanguye uno mugigo wo kwishikana hagati y'abapolisi n'abasoda, hari ivyamamaza kubona? Ivyamwe ni byinshi. Erega uko kwishikana maze igihe kwatanguye kuva mu 1961 Burundi barashikanwa kuri Bikira Mariya. Icyo gihe Burundi bwacu kuri Bikira Mariya harimwo mbere n'abategetsi mu gisirikare, harimo n'abategetsi mu Burundi bwacu. Arico gituma ico gihe byarabaye n'abasikari barimo kumbere n'abitabaye nyene biboneka. Twebwe rero kwishikana nyakuri kwatanguye kuvaho Burundi bugwiriye mu gahundwe, igihe Burundi bwari mu kiza no kuvuga bwari mu ntambara. Abasirikare bavuga bati none kugira ngo iyi ntambara tuyigwane kabemera, ariko tuyigwane mu bumwe, ikintu cyo dufasha ni icyaha ngo kitwonge ubumwe. Niho rero baca bafata yuko hariho iminsi ibiri ikomeye cyane gose idufasha kunga ubumwe kwa mbere n'abasirikare, kunga ubumwe n'abapolisi. Mwazi ugomba gusambura igihugu, kwicambira akora gusambura ingabo z'igicunzi. Niho rero mu bari baturongoye mu Gwisamana bari mu bumwe kumwe n'abaturunga mu gisirikare, bavuga ati turondere umunsi wo kwishikana mu Bikira Mariya. Novuga rero ivyatanguye na cyane cyane mu 1993 niho kwishikana nakuri kwizingabo kwabaye, kugira ngo bwa mbere baronga izo nguvu zibungiye ubumwe muri icyo gikorwa bariko barangura, ariko kandi bonyene hagati yabo baba abantu bunze ubumwe, baca bishikana rero kuri Bikira Mariya. Niho byatanguye cyane gose, ariko tugafita n'undi munsi rero uduhuza nk'abasirikare n'abapolisi, umunsi mukuru w'isakramento ryeranda. Niyo minsi mikuru rero ibiri iduhuza twege nk'abapolisi n'abasirikare, kugira ngo bwa mbere koko twumve ko dufise akagozi kaduhuza unawe ninde umuvyeyi Bikira Mariya.
ariko kandi twumve ko dufise n'inguvu zidasanzwe kugira ngo dushobore guhagararira igihugu c'Imana mu gihagararo ca Kristo ngo nayo ni sakaramento ryeranda naho rero byatanguye ariko kandi uti ivyamwa biraboneka ivyamwa biraboneka nayo ubona yuko mu gisirikare hasigare habarizwa eklezia binavyo ubona hamwe babaza Yesu ati none twe dukora baragomba yuko yacobo gukora kandi cobaha izina kebaza niteka mbere Imana imbere eklezia ivyamwa biriho rero Yendo n'ingoro y'Imana niba tuna abasirikare nibo bakuba ingoro y'Imana utagomba kuzoyisengeramo raba abagwayi hariya muzibuzo byo muri hospital mitero rabe urabe ukungene abasoda bari bakora ubutuma kandi bigera abagwayi urabe ukungene cyo gusingira ngo urabibona hari cyahindutse none abasikare batungaye mu kurangura ibanga ryabo bavuga bati twege turi abasirikare ibyo nshinzwe niki Maria nadufashe duherekeze ibanga ryacu ndetse turita mwita turaba ariko ibya politike basa n'abari ko barabivamo bakikora ibanga ryabo bene ukubera ni uwazi ko kubera uko kwemera kandi ko kwishikana kuri Maria babandanye aba herekeza mu ibanga ryabo. Ego cyane hariho ababona abo bari mu nzego z'umutekano no kwivuna base bariko baragira iyo migirwa yo kwishikana bakavyitiranya no gusenga ibigirwa mana akajambo bobwira abantu nkabo nakahe nuko yoba kandi abayoba kuri no sifa zobura ngabo Yesu basabira nuko bohava bagunya ururimi bashaka bakagaruka subwa mbere abantu batoka Imana bazi ko ngone Yesu bamututse subwa mbere abantu bayoba kandi bagatakaza n'ururimi Bikira Maria twamuhawe na Yesu Kristo atinguye nyoko wawe none Bikira Maria yatabaho ngo yemere ivyo mukama musavye uribaza ko Yesu Kristo aba yaraje sa iyo ni hipoteza busubirira kuko Bikira Maria ntabwo yari kwihakana yabigiwe n'Imana avuga rero yuko ari bigereranya ntavuga Bikira Maria gusa abagomba gutuka Imana barituka baranavuga yuko no kwakira n'isaka ryo Karisia ari bigereranya biki none ubu bucucu bwabo reka dusabe Imana gusa bohinduka ubwenge muri kazoza turabasabira ariko kandi Imana nibaharire nibahore amajambo mabi aca muri kakanwa kahize n'umukama wa rurimi bategereza kudindaza no kuyaga ibindi ntazimana bareke gutuka Imana nyakwa patiri abaheje kwishikana ku mubyeyi Bikira Maria ni yahe impanuro mu bahereza kwaje kwishikana kuri Bikira Maria kwishikana kuri Bikira Maria ubwa mbere nuko twishikanye ku muvyeyi twahawe tumaze kumushikana ko rero twumwishikana uko turi kose ngo muri shaka isabito ubwo ati ndakwihereje kandi ndakweguriye umutima n'umubiri wanje ibinyega byose no kuvuga imaronda bahaye ni mwishikane kuri Bikira Maria na cyane cyane Mose ndabe no kuzigama ibanga naryo ryama ribangirwa ingata urumva Yesu avuga ati nta urusha urukundo uwemeye agapfira abagenzi biwe nabo urazi yuko abasirikare n'abapolisi y'intambara iturutse ariho nabo batera abagana kugira ngo bemere gutanga ubuzima bwabo kugira bashobore kurokora abandi none rero mvuga ntuzire Bikira Maria mwemere abafashe kuzigama ibanga ryanyu murizigame mu bumwe nk'abemera muri eklezia mu buzigame mu bumwe nk'abasangiye ingovi aribwo Burundi bwacu mu bizigame mu bumwe umwe wese arafise ico abazwa kandi arangura kijanye n'ibanga afise cyangwa n'ikibanza afise mu gisaka cyo polisi nibazigame ibanga ariko burya nta ushobora kuzemurya banga adafise umushigikira turijeje tubishinze ibyo bacu Bikira Maria